Tuzimbura amabira yacu dusangira amajambo y'Imana. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo gukora ivyo Imana igomba bivuye ku mutima. Gukora ivyo Imana igomba bivuye apana mu vyimviro vyawe, bivuye ku mutima canke mu mutima. Amen. Ngo masangire namwe ano majambo vyukuri kubategura kugira ngo murushize kuba abantu bizigiwe n'Imana, kandi abantu barushize gukora ibikorwa bigira ikimazi yaba mu bwami bw'Imana ndetse no ngaha mu nosi. Ikidutuma tubikora nuko ico dukora cyose dukorera Imana tugikora kivuye ku mutima canke kivuye mu mutima. Amen. Doing the will of God from the heart. Ico ukora cyose ugikore kivuye mu mutima. Ico ukora cyose ihwanye n'ico Imana igomba. Motivation ibeko kivuye mu mutima. Imana shimo cyane. Hano ndagiye gutanga itandukaniro ry'abantu. Urazi abantu benshi barakorera Imana, mugabo hari gukorera Imana kutagira ikimazi, hari gukorera Imana kutagira novuga ico kuvuze ku Mana. Hari umuntu ashobora gukora ikorwa ciza mugabo ntigishitura umutima w'Imana. Mugabo nimba hari ikintu gishobora gushitura umutima w'Imana, ikintu ukoze kivuye mu mutima. Ico ukoze kivuye mu mutima ico kirashitura Imana, kirahagurutsa Imana. Umusumi ijambo ry'Imana tubwira Stefano ngo bari kwamutera amabuye, birivuga ngo arangamiza mu ijuru, ngo abona umwami ahagaze iburyo bw'Imana. Ubundi ntitumenyere kubona ico gicapo Yesu ahaguruka iruhande canke iburyo bw'intebe y'Imana. Ubundi biritubwira ko Yesu yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Mugabo Stefano ntiyabonye Yesu yicaye, Stefano yabonye Yesu ahagaze. Kubera ki Yesu yahagaze? Ubundi aricaye. Umwami iyo atanga amategeko ya guverna yicaye. Cyo gituma hari intebe z'ubwami, intebe si yo kuryamako, intebe si yo guhagararako, intebe niyo kwicarako. Uyu mwanya Yesu aricaye, birivuga ngo twicanye nawe iburyo bw'Imana, kuvuga ngo aricaye mu kibanza cya autority. Mugabo Stefano igihe amubona ntiyamubonye yicaye, yamubonye ahagurutse. Beka na amplifie kilo Yesu ntiyarahagurutse kubera yarusha no kwicara umwanya munene. Yesu yahagurutse kubera igikorwa kibaye. Yabonye Stefano ari karategwa amabuye. Ubundi niyaza kwidodomba Imana ari kumutahura, niyaza kuya gusa akavuza induru Imana ari kumutahura. Mugabo Stefano yakoze igitandukanye n'ivyo. Yavuze ngo Mana bababarire kubera ko batazi ico bariko barakora. Yesu yibuka ko iryo jambo niryo yavuze ku musaraba bariko baramucumita, atari uko arico yari yakoze. Aravuga ngo Mana bababarire kubera ko ntibazi ico bariko barakora. Stefano aroproduza iryo jambo ariko arategwa amabuye. Ibuye rimwe rikubita mu mutwe, irindi rikubita ku zuru, irindi rikubita ku munwa, amenya agahunguruka. Muri uwo mubabaro ukomeye avugira ijambo ridasana, bavuga ngo forgive them, bababarire kuko batazi ico bakora. Yesu abonye iyo nyifato Stefano agize, ubundi yari yicaye. Yashobora gutahura ko ari umuntu yoshobora kuvuga iri jambo ariko aca muri bibiye. Birivuga ngo arahaguruka. Imana ibona si vyiza ko yobihisha Stefano, arangamije mu ijuru. Imana irakingura ijuru, Stefano acabona Yesu ahagaze. Haleluya. Ico ni gikorwa kidasanzwe cagurukije Yesu ku ntebe yiwe. Uyu munsi nifuza ngo ugukorera Imana kwacu guhagurutsa Imana ku ntebe yayo. Ntifa guhaguruka gutyo nyene, ntifa guhaguruka ko twarimbye, ntifa guhaguruka ko twasenze, ariko nuko ico dukora cyose tugikora kivuye mu mutima. Motivation igituma ico dukora cyose tugikora kiba kivuye indani mu mitima yacu. Amen. Indyo tandukaniro novuga ryo gukorera Imana kugira ikimazi. Yesu ashimwe. Aho nifuza ko uyu munsi harabahora babikora kumure bitavuye mu mutima. Turaza kuvuga amarezo atandukanye. Hari umuntu atakunda bari bugire. Apotre yambwiye ko ntegerezwa kuza gukora ushenge, none ngire gute? Nta kuntegeza kuza kubikora. Urabikoze mugabo ntubikoze yivuye mu mutima. Urabikoze kubwo kunyuba nk'umurongozi wawe, mugabo ntubikoze yivuye mu mutima. Imbere yanje nivyo wakoze ico nari nkene, mugabo ku Mana ntivyagize ikimazi. Kandi nta Imana yongera ko mu bijanye n'ivyikene gukora hejuru ubuzima bw'iwawe, kubera ko ico wakoze wagikoze kuko nta kundi wari bugire, mugabo ntiwabikoze bivuye mu mutima. Ndifuza ko ico dukora cyose tugikora kivuye mu mutima, tutagoberewe. Urazi Yesu Imana ntiyamutegetse ngo nuze upfire isi.
Yesu nta tegeko ryari kuri, nta pressure yari kuri we. Bibiliya ivuga ngo kuko vyanditse mu muzingo w'igitabo, mpera ko ndavuga. Amaze kubona cya kintu cyo gukorwa, Bibiliya ivuga ngo ibimazi vy'amashikanwa n'ibimazi vy'amafu ntivyaguhimbaye, ngo ariko wanteguriye umubiri nk'uko vyanditswe mu muzingo w'igitabo. Ubwo n'ubugombe bwawe ku buzima bw'iwawe, mpera ko ndavuga ngo nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Mani majambo ntiyafashwe ku ngufu, yabikoze kuko bivuye mu mutima. Iki cyatumye Yesu aza kudupfira, nikora ko mu mutima yari adufise, yari yakwimbira ko yanyiyumviriye ko yarabona ko nta umviriza biramusaba kwemera kuba ikimazi kugira ngo washobore kukuronka. Ico dukora cyose tugikore kivuye mu mutima. Urazi ibishitura Imana si ibintu byasakuje cyane, ibishitura Imana ni ibintu byakozwe bivuye mu mutima. Icyo mukora reka gikorwe mu ibanga mugabo kivuye mu mutima. Imana iba mu mpisho, niko ijambo ry'Imana rivuga, izobahera ku mugaragaro bose babiraba. Imana ishimo cyane. Urazi Bibiliya ivuga ngo Yefuta bene se bamaze kumwirukana, acaragenda ngo birivuga ngo aho yaragiye agwiza inkomezi. Igihe agwiza inkomezi nta numwe yabona. Ndakunda Imana igihe cyose Imana ihagurutsa abantu, ibahagurutsa mu buryo butari spectaculaire, ibahagurutsa mu buryo budasoka bugaragara. Kuko icyo Imana ikeneye ahanini ni kiri mu mutima wawe, si kigaragara inyuma, ni kiri mu mutima. Kimwe Imana yonyine ibona, nubwo abantu batobibona, mugabo Imana ibibonye ivyo birahagije. Mpamene ya muri kino kibanza. Yefuta ntabwo yagiye kugwiza inkomezi ku mugaragaro, mugabo aho yagiye mu misho bamwirukanye ntagiri yaja, aragenda avuga ni dodombe niyange niyahure. Oya, icyo cyo gikwiriye. Aragenda aguze inkomezi. Bumva makuru. Ndakunda ikintu kimwe, ndakunda abantu bakora mu mpisho, mugabo ibikorwa bariko barakora akaba ari byo bibavugira imbere. Ndasura mu kino kintu, ndakunda abantu bakora mu mpisho, mugabo ivyo bakoze, ibikorwa bakoze akaba ari byo bivuga mu ruhande rwabo. Iyi niyo principe igize ubuzima bwanje. Ndakunda ibikorwa bituvugira atari twebwe twivugiye. Mpamene ya muri kino kibanza. Urazi biravuga ko ibikorwa dukora, urazi ku Mana birafise ahantu bija, kandi birafise kungene Imana ibikota. Birivuga ngo ivyo bikorwa nivyo bizoduherekeza. Birivuga ngo niwe mwambaro wabera. Muyandi majambo n'umwambaro wacu, n'ivyirato vyacu. Ariko bivana n'ukungene vyakozwe, kuko birivuga ngo igikorwa cyose gikorwa hano munsi y'izuba giteza kuzopimwa. Si ivyo twakoze vyose bizoduherekeza. Ivyo twakoze bitavuye mu mutima, birivuga ngo bizoba eprouvé, bizotsa mu muriro. Ico gikorwa cyose kitakozwe kivuye mu mutima, ico kizosigara mu muriro. Mugabo igikorwa cyakozwe kivuye mu mutima, ito ni caca mu muriro, kizoba kimeze nk'inzahabu. Inzahabu iciye mu muriro, umuriro ntutuma inzahabu ibabara, ahubwo uwo muriro utuma inzahabu irushiriza kuba nziza cyane. Haleluya. Iyi sote mu muriro igasohoka kayangana kurusha uko kare wari kwebona ikayangana. Ivyo bikorwa dukora bivuye mu mutima, iyo biciye mu muriro ntibisigarayo, ahubwo nyamuna bijuza kuba vyiza. Ivyo nivyo bizoduherekeza kandi bikaduha ikibanza muri millennium, mu myaka igihumbi tuzoganzanya na Kristo. Tuzobona abapastori benshi bakoze ibikorane, bamugura ibimuga, bazuye abapfuye, ariko bajejwe gukora amakanevu y'amabarabara. Archbishop muzima umwe yama yambaye ka kantu ngaha, afise protocole, afise security, ariko agenda mu ibarabara umengo ni president arenganye. Mugabo mu kuganzanya na Kristo tuzosanga afise igi power, ariko arasibura umufurego uvuga ati yewe kubera ko abantu takoze neza. Wowe uri kurayimubwira uriyinde, wowe wari just umuntu akorera Imana mu ibanga atarinje gusakuza. Urazi birivuga ngo Imana ntibeshwa. Reka ndabasomera uwo murongo. Iki ofete nakeneye ko gukorera Imana kwacu kugira ikimazi, kandi vy'ukuri tuba abantu bazima, kuko message be nizi ntizikunzwe muri kino gihe cacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Abigati gice cya gatatu turasoma dore ku murongo wa 3. Aravuga ngo umuntu niyumvira ko aragakomeye kandi ataco amaze aribesha. Umuntu niyumvira ko aragakomeye kandi ataco amaze
no bigenda gutse umuntu yumvire kara gakomeye kandi ataca amaze. No, please twiyumvire gatoya. No, rufite ko umuntu yumvire kara gakomeye kameme hari ikintu abahagazeko. Mugabiri bivuze ngo hari umuntu ashobora kwiyumvira kara gakomeye ariko imbere y'Imana ataca amaze. Abantu bakubwira ngo urakomeye umviriza uco ukora iki gice kurika ho umurongo kuri kintu cumanza wisuzume. Parce que abantu bimwe na bimwe hari gihe bagushuka. Nuragakomeye kubera ibikorwa bikomeye wakoze. Uragakomeye kubera ibikorwa wakoze bivuye mu mutima. Uyu munsi murambabarira ndi umuganga. Uyu munsi ndabatera urushinge. Cyo gituma naje ndi prepare kutumva ama amen menshi. Muga muraza kuva ngaha. Mufise amagara meza y'imwemo. Kandi muri abantu mushobora gukora igikorwa kigira ikimazi nubwo ku bantu kishobone kumengo ntaco cyari kimaze mugabo ku Mana kikaba ari ikintu by'ukuri gishobora guhagurutsa umutima w'Imana. Imana kibati uyu ni umwana wanje nkunda muri we nahasanze ibihimbara byose. Haleluya. Umuntu niyumvira karaga komeye ataca amaze. Ushaka kwimvira bwandi gukomeye kumba ataca umaze. Ukimvira kuri umuntu w'imhemu uri umunyamubiri mutupumba y'abanyarwanda. Ukimvira ko wahise kumbe ku Mana. You are empty. Uragaragara. Kubera ikicu ukora nikiba kivuye mu mutima. Urashobora gutanga Imana ikangwa no gutanga kwawe. Urashobora kuja kuvuga ubutumwa Imana ikangwa no kuvuga ubutumwa kwawe. Urashobora kubusenga Imana ikangwa no gusenga kwawe. Urazara abantu baza gusenga ko ari programa y'amasengesho. Ije nibishitura Imana. Uzomenye ku Mana wasivye. No nibangahe ku munsi wo gusenga. Asa yumva umutima we uri kuragurugumba. Havuga ati ndagiye kubona na papa wandi ndakumbuye kuba mu nzu ye kugira ngo ndamubwire ingenda mukunda. Nimba bimeze gutyo aho vy'ukuri ntiwibesha uragahambaye. Parce que bivuye mu mutima. Ngo ndavuga ati ewe ndavye ama programme afise ejo for me fa ko senga kirute ya mbere. We just waje gusenga kubera programme ufise ku Mana wasivye. Hari abantu Imana itari kirabona ngaha. Je ndiko ndababona intebe ziruzuye abandi barahagaze. Mugabo ku Mana ikavuga ati mbega bamarayika babantu bagiye siho bari. Hari uri ngaha avuga ati urumva nanyarutse kuko umunsi ufite ibikorwa byinshi. Rero wisuzume somera ati wavuze ngo umuntu niyumvira ko aragakomeye kandi ataca amaze aribesha. Agize iki? Aribesha. Birashoboka ko umuntu ashobora kwibesha. No jenesi kabana hebo bonyine bashobora kubeshera. Kumbe mu babeshi se abantu gusaba kubesha nawe urasura kwibesha. Yo icoma nitwibesha. Icoma nitwibesha. Kuko kwibesha birababaje. Wofumwa nabakubeshe canke bakubesha. Ngako wewe wibesha. Kwibesha ni bibi cyane kurusha uwo babeshe canke uwo babesha. Je préfère ko bakubesha canke bakakubesha mugabo wewe ntiwibesha. Kuko wewe ni wibesha. Nushaka kwibaza ibintu bizokononeka ingene bingana. Ntiwibesha. Ntiwibesha. Komeza. Ariko umuntu wese asuzume igikorwa ciwe. Umuntu wese asuzume igikorwa ciwe, niho azobona ico yirata ku mutumba we bwite. Azobona ico yirata, atari ku bwa mugenzi we. Atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese azokwiyikorerera uwiwe mutwaro. Mwavyumvise? Kila mtu na muzigo wake. Yesu ashimwe. Umviriza? Sinase ko dusengeranira. Munga amasengesho bagusenge n'amasengesho bisengeye ntibigira ikimazi kumwe. Ayawe ni yagira ikimazi kurusha ayo bagusengeye. Igikorwa abandi bagukoreye n'igikorwa wewe ubwawe ukoze biratandukanye. Bana nk'ubu turakora ibikorane ucume ngaraba bijejwe. Umukamengo ntibibaraba. Kandi iyo hageze ko twirata na wawe ndatacho yakoze. Hari bati hewe warabonye ibintu byabaye reka kuva musaga yitwa musaga. Ibintu turiko turabona. Reka mugabo mayina. Urazigenda dusenga aho niyigeza asenga. Urumva vyuko turemera tukadepasa uburyo bwinshi aho na nivyo yakoze urumva abandi bose barahagurutse abo bari bahagararanye canke bari bicaranye wabona yo hava maramara nakunda arafa guhaguruka aragenda. Reka kwibesha. Icoma bikinjira mu mutima wawe ukava ngaha ufise undi mutima uhindutse. Parce que ndababwire Imana irarambiwe n'abakizwa b'ingwiza murongo. Imana irarambiwe n'abakizwa umviriza bibesha ngo barakijijwe badakijijwe. Imana irarambiwe n'abizwe ngo nabana b'Imana ariko muri bo atasuso y'umwana w'Imana iriforme muri wo. Abantu Imana ikene urazi maturité spirituelle ihagaze kunyene instinct ya buri developer itima ya buri developer. Or itima rigaragara gukora ikintu kivuye mu mutima. Itima ni resultat nikiri mu mutima. Haleluya.
Bibiliya tubwira ngo Yesu akiza abanyamibembe bangahe? Atubabwira ngo nimugende mwiyereka abaherezi. Iyo umunyamibembe yejejwe yabwiza kugenda kumuhereza kugira ngo yaprove ko yakize, hanyuma asohora itegeko y'uko uwo muntu asubira kuba mu bantu. Umuherezi niwe yari afise authority, yari afise capacity yo gusubira kureyereka umuntu yari yarabaye excommunié canke atari yemerewe kuba mu bantu. Yesu babwira ngo nibyo ndabikunze kandi abakijije, mugabo nimugende mwiyereke umuherezi. None ntababwiye biriwe ngo bariko bagenda barakira, mugabo bose basanze bakize umuherezi akafata agasuzuma ati wowe ni sawa, wowe ni sawa, wowe ni sawa, bose asanga ni okay. So umani majambo yakine musabwe gukora. Yesu babwiye nimugende mwiyereke umuherezi, mwiyeretse umuherezi vyaheze. Hacagaruka umwe hataraza ati mwigisha nari ngarukanywe no kugushimira. Ivyo navyo nyine ngo birasanzwe, okay, abantu kumure base babaye intashima, okay, ivyo birasanzwe. Mugabo ndatangazwa n'inyishu Yesu acamubwira ngo mbega ntimwakize muri 10 abandi 9 bari he? Mbabazi kibazo kimwe yari yababwiye bagaruke, yababwiye baje kwereka umuherezi. None kwereka baje ngo ntimwakize muri 10 abandi 9 kugarutse uri wenyene, abandi 9 bakize bari hehe? Biswa ngo muyani masam igena barungika narisko muza kwibwira ko mubwizwa kugaruka gutanga ishimwe. Muyani masam natavye nababwiye nico nenda bakeneye ko urasi defwa hari gihe Imana itujija bivanye n'ivyo tutakoze twabwiza gukora kandi batatubwiye ngo tubikore. Birivuga ngo uwanga gukora iciza nimaka kandi abibona bimubera icaha. None kudakora iciza uburenganzira bw'iwawe ushaka kubikora cyangwa ntubikore. Mugabo birivuga ngo igihe utakoze iciza ukibona ni icaha ku Mana. Bisigura ngo nurinda kubwirwa ngo ukore iciza mu mwanya ubona iciza ikeneye gukorwa. Ubundi ko turi na kamere kacu twabwiza kuba abantu bamariko barakora ivyizigiye cyose tubonye opportunité yo gukora ivyiza. Haleluya. Uwitwa Uza, isanduku y'Imana yari yanyazwe. Dawidi aja kuyizana, bari banezerewe. Inka ziraro iyo sanduku imwe irahinyagara, isanduku ija gutemba. Uza aja kuyisaba ngo ako kanya Imana ikimutsinda ngaha. Dawidi abibonye ati iyi ntigere wanje, baje bayikatisha he kwa Obededom. Hagati umuntu yaragize umutima wakuja gutanga isanduku igomba gutemba, Imana ikimwica. Mwari majambo igituma Imana yaramwije suko Imana ari mbi. Uyu muntu yabwirizwa kumenya ko si ivyo ari byo byose byo gukogwa n'abari bo bose. Hari ibintu biri sacre ku Mana bitava gukogwa uko ariko kose. Obededom arayakira, ayakire Dawidi yumva ngo Imana amuhaye umugisha, ariko yagirirwa neza ataza kuyizana. Ayizanye naho nyene birivuga ngo kubw'umunezero. Dawidi urumva naho ari ivyamugora, hari ikintu kimwe vraiment tumubona ko Dawidi gukunda Imana vyava mu mutima. Dawidi kubaha Imana vyava mu mutima, guhicubera Imana vyava mu mutima. Dawidi anezerewe ni kumwe n'isanduku igarutse. Birivuga ngo aratamba umutamano wakoroka. Kera nibambara amapantaro n'amasengeri nk'urwatwa n'amakositimu, wabara umutamano ya mutamano w'ikirundi. Funza hano hamwe ugacugira gutyo, urashaka gukubita gutya ugacunyerera. Akubise gutya hasigara duhuzu two munsi. Umugore wiwe ariko aramwitegeza ati ariko nawe nakagendeye umwami w'ikijuju mu mutwe, ashobora gutimuza imbere y'abantu atwara. Bivuga ngo Imana ica imugarinda kubera ko adahaye icubahira Imana. Kandi guhicubahira umwami no guhicubahira Imana yabwirizwa kubimenya. Mugabo kora twenze Dawidi byabisana ushaka gutwenga ubwambure bw'umuntu w'Imana. Ni nka wa mwana wa Noa, ntiryari kosa giwiwe, ikosa ryari rya Noa yanyoye ararenza araboregwa. Ataraza bwira abandi ati nimuze murabe muze amelewa naiko uchi ari gusa nimuze murabe. Mugabo wundi mwana kubera maturity ya instant. Ubona ikintu dukere mu buzima bwacu muri kino gihe, undi mwana avuga nivyo yaborewe, eske kuja kuraba ingene ari gusa nivyo bikenewe. Ako kanje afata umutamana, murabikini kintu ubundi ari gufata umutamana nja kwambika umuntu nja kumwambika utamuraba kame mubonye ari gusura genda ukamwambika. Mugabo we yabaze
ibinabere ko n'amaso yanje abona ubwambure bwa papa. Nivyo yakoze amakosa yawe rero mugabo. Jewe nk'umwana. Imana nkene ko kumwicubahira muri byose no kumwubaha no kumwubahiriza. Uyu mwana yanka kuraba ubwambure bwase. Hari ibintu niyaburaba akaja kumufuka Imana yari kumuhezagira. Mugabo hari ibintu umviriza tudategerezwa kwereka amaso yacu kuko naho twaba tubikoze mu buryo bwiza bitazokwigera bituvamo. Reka mvuge kintu. Iyo ugiye ugakora icacu ubusambanyi wowe urashaka kubikora bati bo ego nakoze cyanagize mugabo wari uzi ko urya muntu bishitse atazokwigera kuvamo no munsi numwe. Naho wokiza ukamera gute ige image nzo kwigera isohoka. Uretse inyuma y'umwana aho nyene wabaye konsakre ku rugezo rwo hejuru. Kubera iki twemera ko amasouvenir mabi aguma mu buzima bwacu. Iyumvira ugeze hano ngacubona na Satani ubafise uburenganzi ko Satani servere yiwe ntiba formate. Ibyo wabonye n'ibyo wakoze harana bibika numurezi. Rero umurezi miso sifoka gira ikintu ahagararako. Wewe urashobora kwihana kandi Imana ikagwara birivuga ngo ukugabitanye kwa n'ivya bya sinzovyibuka ukundi ku Mana ni okay no kuri wewe ni okay uri cyane migishaje mugabo kuri Satani nimba warakirese kigakogwa ntiyabitaye biguma muri servere yiwe. Naho uzobura umukecuru umunsi muzobona ikintu cyo mbaja gucumita mutima ngo ibi ni kubera ca kintu wakora. Ikiri cy'umwana yevise mu buzima bwiwe yavuze no shobora kumufuka mugabo iyi image kubona ubwambure bwa papa shobora kutazoyibagira mu buzima bwanje. Ariko bw'ivyo amaso yanje sinkayahe umwanya wo kubona ivyo ntabwirizwa kubona. Turi kumwe. Mvuge kintu urabona iyo tuvuga ntimugasambane ntimukice Donc hari ibintu tubwira abantu siko bibabwira gusa kubera ko gusa Imana ibibuza. Imana ipfa kubuza ikintu gutyo nyene ibibona. Ndabakaro kari simple. Ni bande basiki Imana iri omniscient izi vyose. Kubera ko Imana izi vyose hari ibintu Imana mwari muzi ko Imana ari izi ko Satani umunsi umwe azoyigaraba. Naratangaye. Bibiri bivuga ko Satani biri mwita ngo ni umumarayika w'umuco. Hani biri kuvuga ngo ni inyenyeri yo mu gaturuturu. Izina ryiwe ni inde ni Luciferi. Biravuga ngo ewe Luciferi ko wishize hejuru ukavuga ngo ngomba nduge hejuru shike hejuru y'abana b'inyenyeri cyane abana b'Imana abavuga kuvuga abamarayika maze netabise ubwami bwanjye. Muri cyo gituma ukorowe. Luciferi n'umumarayika. Abandi bamarayika amazina bafise arimo ikintu c'Imana arimo izina ry'Imana akarorero Gabriel. Muri Gabriel harimo Gabriel. El ni izina ry'Imana Jehova. Mikael El toujours. Mugabo Luciferi naho yari umumarayika mukuru kandi umuriza Luciferi yarakomeye yarafise influence iruti ya Mikael iruti ya Gabriel. Luciferi yarafise igikogwa hamwe n'umukerubi ahandi n'umu archange. Hamwe araproteja intebe y'Imana ahandi akazana umuco w'Imana agatuma n'Imana ihabwa amashimwe. Kandi mu bindi Luciferi niwe wenyene abandi ntabyo bari bafise. Bivuga ngo usakaye ko imyironge n'amatowazi bisigura ngo kuri wewe ibijanye no gucuraranga n'umuziki biri muri wewe kuva ku munsi Imana yakwemerako. So ngo yarafise ibintu bidasanzwe muri we. Umuntu ashaka kuduga mu ijuru ubundi nagiye gusanga burya Satani ntiyari mu ijuru ubwami bwiwiwe akiri Luciferi bwari ngaha mu isi imbere yuko Adamu wa mbere abaho cyangwa imbere yuko iyi si turiko isubira kuba restore. Umuntu ashaka kuduga mu ijuru akinfluence cya gatatu cy'abamarayika umuntu asanzwe. Mugabo murabe kino kintu muri Luciferi nta connection y'izina ry'Imana ririmo. Gabriel harimo Imana, Mikael harimo Imana, mugabo muri Luciferi nta Mana iri kuko Imana yarabizi neza ko umunsi umwe azoyihindukirira kugira Imana tazovyitsuza yarabikoze yaramwimye kuba connected n'izina ryayo. Turi kumwe ndabinginze. Hari ibintu imbere ko bikora umanze kwiyumvira. Iyo abatwashoboye gukora ikintu cyacu tukamaza kwiyumvira umuntu bikamworohera gukorora inda. Bien. Bikamworohera gukorora inda. Urya mwana avuyeyo.
sizo kubagira umukobwa umwe nafashe yarambwiye ngo nari nayimenyereye kubikora mugabo uyu wewe atumye nza kurondera imana amaze habaye iki ati ndi muri toilette nakiriye umuti wo kubikurayo nagiye mbona amaparti y'umubiri w'umwana udutoke utuno utuzara arambwira ngo sisinzira ndyamye nguma mbona vya bintu urazi ntibihagaze gusa kuca umuntu yakoze mugaro na consequence yavyo ikirico uyu muhungu wa Nowa yakoze yaranse kuraho ubwambure bwase birivuga ngo agendesha umugongo amuterako impuzu inyuma yaho aramwambika Nowa yikango yavyuze bamubwira ivyabaye automatiquement yaciye avuma Haleluya hari umuntu ariko arafashwa komeza kuri wa murongo ari kuwigishwa ijambo ry'Imana ahe umwigisha mu byiza byose ntimuzimire Imana yo nicokogwa I like that ntimuzimire kuko Imana igira iki ntimuzimire kuko Imana ntigira iki Imana icokogwa ntuzimire Imana icokogwa umviriza munsi ngene bacavu kuko icyo umuntu abiba cyose arico azokwimbura icyo umuntu abiba cyose reka nongere ko kino kintu akibivye bivuye mu mutima si gupfa kubiba gusa akibivye kivuye mu mutima icyo umuntu abiba bavuze ngo icyo umuntu abiba cyose abantu urumva bien sûr mucamubona umuvuga butumwa aje kubabwira gutangira Imana yini mirongo yo gutangira Imana urazi ivyo gutangira Imana sa amafaranga gusa amafaranga ni kintu cyanyuma mu byo dukwiye gutangira Imana icambere cyo gutangira Imana cyo guha Imana bwambere n'ubuzima bwawe consecration hari wavuze ikintu ciza nakunze aravuga ngo n'ivyo Imana idukorera vyose ico tubwiza cyonyene kuyiha aroto ni consecration agakiza yaguhaye imigisha yaguhaye kukugirira neza igihe tusamike agazwe ikintu cyonyene ushobora kureponda aroto no kuyiha consecration cyo cyambere gikomeye bien sûr imaze kuba konsa kukiha Imana urazi wamaze kuyiha Imana cyo ngoma kucamvuga mu mwanya nta kireke cyo kuvuga ngo nici wawe cyo gituma ishengero rya mbere ikintu cariranga birivuga ngo nta numwe yakimbukira ikintu ngo nici wiwe ivyo babafise byose barabishira hamwe bakabigabura ngo uko umuntu wese agize akenye havuga ngo ikoti yaranzi ikirato cyaranzi aya mafaranga nakore iminsi abonye bezwe akukanya ni pampa ntabwo kurira kwiyumvira ariko nababwiye rafa pase turavuga ngo tugomba kuraba abantu muzana impuzu umuntu agashaba iracakomeye nani ukuri kura selectiona Imana nicokogwa abantu basha kubona bazanye ibihuzu kumbe eba n'amadefu wanabitanze uvuga ati ibi nta nivyo ncambara Imana nicokogwa nayo hageze kigusubiza kuko wabivye iyo wabivye abwizwa kwimbura Imana hageze ko nawe wimbura ishimanze karabatse ikinaje ntaco nkeneye nta gaciro gifise igatsira ku ruhande kurya wabitanze birivuga ngo ingero ugereramwe abandi niyo nabazo kugereramo tureke kwibesha uko treta abantu niko bazo gutreta hari ibintu tubona mu buzima bwacu kibaza ngo byafuye kuba gutyo si chance wagize no ni resultat ico wabivye koma yo maso yashikani ni resultat ico wakoze umviriza Imana nicokogwa nikijambo ry'Imana rivuze muyani maza munita ico koze n'umutima ugikoranye imbere kizosanga imbere ivyo wabivye nivyo uzokwimbura wabivye ugwango abandi bazokwapika ko ugwango ugenda ukarira ukavuza induru Mana ibi vyashikiye kubera iki warabikoze Imana irahora wibaza ngo uhanye nayo goza hageze igihe iguha kwimbura ivyo wabivye nico gituma dukora ivyiza nitubikorere abo tuzi gusa